Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Woba wipfuza kubungabunga amagara meza nimba ufise amagara meza ukaba utarwaye ukaba udafise novuga ngo ibisata vy'indwara ugendana umaranye igihe kirekire indwara z'intakira. Woba wipfuza mbega gushishikara kugira amagara meza no kuvuga kwameliora amagara yawe ngo ushishikare kugira amagara meza uve mu bihe vyo kuba ugwaragurika umwanya wari wo wose ubugwaragwara no kuvuga ngo bwahuvyo bwari bwo bwose uri grippe iraje uri novuga ngo turwara bwo malaria ya misi yose n'ubundi bugwaragwara nyine umuntu ashobora kugwaragurika kuko ugasanga umuntu uvuga ngo ni magara make. Woba wipfuza mbega novuga ngo kurambana amagara meza. Iki kibazo cyo tumaze iminsi turabira hamwe mbega ni ibihe bintu umuntu yokora kugira ngo abungabunga amagara meza nimba afise amagara meza, kugira ngo agire amagara meza nimba ata amagara meza afise, kugira ngo noneho arambane amagara meza. Ko twararabiye n'ibijyano byagenda bisanga abantu muri kino gihe muri no myaka yacu ntituramba kubera yuko ibishishikara novuga ngo kubangamira amagara meza byashishikaye kuba byinshi, uko umuzo w'ibyo twita amajambere wagiye uratuzamo, uko hagiye haraza amahinguriro n'ibindi, uko hagiye haraza iterambere novuga ngo ririmo ubuhinga bwa none n'ibindi, tuguma dusanga ariko iby'amakanseri vyiyongera, tuguma dusanga ariko ibigwara byinshi vyiyongera bifatiye kuri vya bintu turya, vya bintu tunywa, kuko ivyo twita ngo ni ibyo dufungura ngo ni imfungurwa zikenerwa ngo tubeho, dusanga zuzuyemo ibintu byo mu mahinguriro, dusanga ari imfungurwa zo mu mahinguriro ni kuvuga des aliments transformés. Ivyo navyo tugasanga harimo ibisigarira by'amaproduits chimiques, tugasanga harimo isukari ariyo, tugasanga ibigize za mfungurwa turiye cyangwa se tunoye. Murazi ko umuntu ashobora kunywa ikinyobwa avuga ngo ni ji ngo y'umwembe, mugabo mu by'ukuri ugasanga nta mwembe urimwo, ahubwo bafashe akamoto k'umwembe bafata n'ibipudre bisa na kurya nyene k'umwembe, hanyuma rero baragira bararunda ko ngo umuntu baranyoye inji. Rero ni ukuvuga yuko rero utusanga ibibangamira amagara yacu ari byinshi. None rero uno munsi turabira hamwe ikintu ca gatatu umuntu yokora kugira ngo abungabunge amagara meza, ashishikare kuba hafise amagara meza. Ico naco turabira hamwe kivuga yuko ari uko umuntu yoruhuka bikwiye, hanyuma muri uko kuruhuka ashobora kuruhuka biciye mu gusinzira, no kuvuga ni ukuruhuka hamwe no gusinzira, hanyuma umubiri ukaronka ibyo bintu bibiri. Umuntu ashobora kuruhuka mugabo atagiye kuryama, sinzi ikintu mu cumba neza, ugasanga umuntu yariko arakora akazi karuhisha, hanyuma ako kazi karuhisha nk'akarorero dufate nk'ubu yazimitse kurima, hanyuma rero akarima ariko akagera aho agarukirije, ibisigaye agataha akagodoka. Kugodoka rero kwiwe ntibisigura ngo ategerezwa kutagenda kuryama ngo asinzire, ahubwo bigomba kuvuga yuko ashobora guhindura interchange ama-activité ariko arakora, ni kuvuga akareka ibikorwa biruhisha ariko arakora agaca akora ibindi, agataramira mu tundi dukorwa. Nk'ubu nk'akarorero nk'umuntu ariko arakoresha umutwe cane, ibiharuro ateranya agirante asubira, ni ukuvuga ariko arakora akazi gasaba mu mutwe. Hanyuma rero mbari umwigisha yiriwe arigisha agirante. Rero kuruhuka tuko turavuga k'uyu muntu ashobora guhindura ubwoko bw'ibikorwa ariko arakora. Yariko akora ibikorwa bituma umutwe uba wikonsantre kw'ivyo bintu, yariko arakoresha ubwonko cane, ashobora guca ahindura ntaje muri ivyo agacaja mu bindi, kuvuga akataramira nko mu tundi dukorwa, akaba arakata igazo, akaba aroza ivyombo, akaba arakora isuku muhira. Urumva ivyo ntibisaba yuko yiyumvira cane, ntibiruhisha mu mutwe, ntibiruhisha ubwonko, ivyo urumva
muri ico gihe abaruhutse muri ubwo buryo nawe bibonekana ko umubiri wowe waba hari ibindi wagumye ubwirane wagumye ukora. Hanyuma mu gusinzira naho twaravuze hari ikiganiro twakoze gitumbereye itiro cyavuga ngo mbega none umuntu yoryama amasaha angahe ku munsi. Twaravuze kandi mbega umuntu yokora iki kugira ngo ibyo bintu akoze bimufashe gushishikara kuryama neza. Twararavye kandi mbega ni ibihe bintu umuntu yokwirinda, yokwiyubara, yohunga agaca kure kugira ngo itiro ntirihungabane. Twabonye yuko rero mwebwe mutabibonye murondere mu biganiro byarenganye muzobona izi nyigisho. Twabonye yuko umuntu akuze bisaba ko aryama n'imiburiburi amasaha ku masaha agize umunsi amasaha 28 aryama amasaha angana n'ica gatatu c'umunsi. Aho nabyo nabisanga ari amasaha 8. Umuntu rero yarakwiye kuryama amasaha ari munsi y'amasaha 7 canke 8 ku munsi, kubera yuko ariko ubushakashatsi bwagize bwerekanye muri kuriya kuryama. Rero twaravuze n'ibitari by'umuze mu birabe, ariko ninciye ku mayange. Kuryama kuratuma ubwonko bwiyubaka, kuratuma nimba hariho uduce ndemangingo twarushe twasinzikariye mu gukoresha umutwe cane, byiyongera mu guca umuntu aba stressé, uruhagarara kubera ukuntu nyene ubuzima kumbure bwiwe abaye hakoresha umutwe cane. Uyu muntu rero yaryamye umutwe novuga ngo ubwonko cyabura ngene busubira kwiyubaka, cyabura ngene novuga ngo buja ku gihe. Hanyuma muri bya bindi byose umuntu yari yahaye ubwonko bimwe bimwe ubwonko bukabirojeta bavuga ngo muri pubere munyemerere mvuge gutyo. Hanyuma ibikeneye kubikwa nabyo bikabikwa gutyo umuntu agashobora kuzohava abyikora ko akabyibuka. Rero itiro ni nkenerwa cyane, birafasha neza kugira ngo umuntu yamane mu mutwe hameze neza, umuntu hakarigwe no kwibagira. Iyo umuntu ataryama bikwiye, adasinzira bikwiye, ya masaha akwiye atayubahiriza, usanga uyu muntu hariho ibindi bica binovuga ngo bice bimutera nk'indwara. Umuntu agatangura kuza aribagira kubera yuko yabaye surcharge mentalement, yagize stress. Hama iyo stress ntihere ntirangire, hanyuma usanga umuntu umutwe yiwe hama novuga ngo hapangapanganye ko usanga rero hageze igihe insinga zirakoranye ko ubwonko rero burya nuko bubayeho bukenera gukora mugabo ugakenera yuko ugakora hanyuma bukaruhuka, gutyo umubiri ukiyubaka, umuntu akabona gushishikara kugira amagara meza. Iki kintu rero kirahambaye cyane kuko ikintu cyorohereza amagara yo mu mutwe, kandi mu mutwe novuga ngo ariho hakomanda byose, ariho hategeka umubiri gukora ibi na biriya, ariho ubwenge buri budufasha gukora ibyo dukora byose. Hatabaye mu ubwenge urumva ibintu biba byayangaye, biba byabaye nabi, umuntu ntaba ari muzima, umuntu ntaba afise amagara meza. Iyo agwaye mu mutwe ibintu biba bimeze nabi. None rero nimba wipfuza kugira amagara meza, nimba wipfuza gushishikara kugira amagara meza, nimba wipfuza kurambana amagara meza, ukwiye kumenya yuko hakwiye kubaho umwanya wo gukora, hakabaho n'umwanya wo kuryama ugasinzira amasaha atari munsi y'amasaha 8 ku munsi. Hanyuma kandi no muri ya masaha atari yo kuryama urakwiye kuruhuka, depose. Urabumva ngo habayeho recreation ku mashuri hariya muri primaire twize cyangwa se muri secondaire, hakaba ngo pause, mu mwanya wa pause. N'abandi bakora ubuzi butandukanye mu masosiyete atandukanye harabaho umwanya novuga ngo ni umwanya wo kuja gufungura, mugabo urubanza rumwe rukamara 2 agafungura akongera akaruhukiramo. Gutyo rero burya bijya ibintu birafise ico bisigura mu bijanye no kugira amagara meza. Bakunze ikiganiro yagamugana amagara ahogwa kandi noneho amakuru yerekeye amagara meza naho uravuga ntiwobiheza, nukuza turadonora ko gato gato, hanyuma bikadufasha kumbure wowe utari usanzwe uri agaciro, wowe byagora ukwiye kubyitwararika. Tugomba rero tugarukirize ngaha iki kintu dusurinya tugica ku murongo yuko ukwiye kucitwararika
kugira ngo ugire amagara meza yo mu mutwe n'amagara meza muri rusange. Ahandi hoho hazobaho indwara zikomotse ku kutaruhuka bikwiye no kudasinzira umwanya. Ubushakashatsi bwerekana yuko amagara yacu akeneye. Jewe Janvier Manirambona, imbere yo gusozera nari ntamenye namwe, nagomba ngo ndabasabe mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bize bikunde muzoze muraronka ibiganiro byacu. Ibisigaye naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga.